kivuga ngo uzotunanira tuzomukaraba fasilma kuko namuze umenye ngo nibo bari mu bijanye no gusaba umugabo witwa Vinicius Junior bamushushuta ngo aze ngo yongera amasezerano banatangwa kuvuga ngo bategekanya kumuhemba amafaranga angana na Kylian Mbappe ariko jewe nimba comportement zikirizina Vinicius Junior John muze mutangare n'umunya Brazil yogenda nka Ronaldinho ntataranya Ronaldinho Vinicius Junior afise mugaba 28 Vinicius umugabo witwa Ronaldinho yaravuye i Burayi kongera amasezerano kwa Vini rero vyose bidepanda n'ingene equipe yitwa Real Madrid izobishoboye kwiyumvira ngo mbega nitumwongera amasezerano ubuzima bwo bwa equipe bugiye kubandanya gute ibi bisaba kuzana umumenyereza w'amanyama aho ndamubwiye ati witwa Vini uramfasha ivyo nshaka mu kibuga ego niwa mburira indero nzotegura yo Ibrahim nzogomba nduze yarahura sensi mu defenseur akino yo mugabo wewe ariko urabona uburyo Dembele yarezwe na Eric ya branding kumurina y'abarongozi kugira ngo bastare bacu none iriga kokana nicyo kibazo wowe urabona uburyo Dembele yarezwe na Luis Enrique arashitse asanga ni Dembele yirarira kuri PlayStation asanga ni Dembele atonda muri entraînement bacere baramubwira ati ndiko ntegura urukino rwa Arsenal tugiye i Londres tuzotsindwa mugabo wewe sigaraha ariko kuza kunyicira equipe ariko kumurengera ngo nikora ko Luis Enrique we yari afise iyo support 100 azari y'abarongozi ba equipe ko Paris Saint-Germain Madrid ni da supporting aba manager na Kaise yari sanganywe ariko akoze hasi Landry anyibutsa ko hari buye inavugwa cyangwa se biravugwa ko abamenyereza bakomakomeye mwisi y'umupira w'amaguru wifuza akazi ko kumenyereza equipe yitwa Real Madrid nyuma yuko bigaragaye ngo Real Madrid iriteguye kuja ku isoko ry'igura n'igurisha ryo mu kwezi kwa gatandatu ariko kandi saba kinyi gusa n'umumenyereza arimo kwa Real Madrid amazina y'abakinyi y'abamenyereza bakomakomeye aha ndavuga nka Jose Felix Antoine Mourinho hari abamenyereza bitwa ba Julian Nagelsmann n'umusore kumwe na Mannschaft haravuga abamenyereza nka ba Pochettino Mauricio yigeze no guhabwa akazi n'uyu mugabo witwa Perez haravugwa abamenyereza nka Didier Deschamps ari buze ko batandukana no mu guserukira igihugu w'Ubufaransa mu kwezi kw'indwi nyuma y'igikombe c'isi hariko haravugwa abamenyereza b'amazina bivugwa ko kano kazi bakifuza muri equipe yitwa Real Madrid ariko kandi bigaragara ko Real Madrid ishobora kwinjiza umumenyereza mu kwezi kwa gatandatu rero issue za Jürgen Klopp nazo twozisiga inyuma kuko byaravuze cyane ko umugabo witwa Jürgen Klopp nawe ashobora kuba ari imwe mu masible akomeye cyane y'umugabo witwa Perez muri equipe yitwa Real Madrid aya mazina y'abamenyereza gazar kwa Real Madrid ko bigaragara ngo n'abamenyereza b'amazina akomeye dushingiye ku byo bamaze guhisi y'umupira w'amaguru peut-être na Griezmann cyangwa Pochettino umugabo nawe uravye aho yavuye progression yakoze nawe reka gufatana na Griezmann nk'umumenyereza mwiza kandi akomeye uravye Mauricio Pochettino nawe n'umusinara kumufata nk'umumenyereza mwiza kandi akomeye Premier Real Madrid rahitamwo onde ariko kandi haronde yo wiza kubirikira hitamwo araza gushoka ikirandire navuze cuko iyi equipe yifuza umumenyereza akomeye kugira ngo aka kajagari twumva no munsi ejo hirya ejo no munsi byagenze kuriya mama vyasubiye byagenze kujya hirya ejo bizosura kandi bigende kuriya kobe kohagarara muri equipe yitwa Real Madrid gakene mumenyereza w'ingingo kinyamakuru El Chiringuito nibo uno munsi bavuze ngo Real Madrid souhaite confier son équipe Fagnon a un entraîneur expérimenté qui est un vainqueur. El Chiringuito yavuze nyuma ko bariko bariyumvira ngo Arbeloa ingingo niyo bayamaze gufatwa katazora umumenyereza wa Real Madrid mu mwaka uza kwero ko benshi bagiye baravuga ngo est-ce que Arbeloa mérite une dernière chance yoba kwiya mayigo yanyu donc yo kumenyereza Madrid mu mwaka uza pa n'umwaka ko umwaka vyaheze ariko El Chiringuito yivuga ngo Real Madrid yifuza guhakazi umumenyereza yabunyoye ariko kandi agira gute atwara ibikombe mu gihe vyaciye biza kwemezwa na Radio Marca n'umwe mu bagabo bayikorera nawe nyine avuga ngo nivyo Real Madrid mu mwaka uza yifuza umumenyereza Surinyati vainqueur atwara ibikombe
umantreneri w'umuvenkeri muri abo bose Critères bashaka zibiri. ni Jose Mourinho. Critères zibiri. Bwa mbere ari expérimenté, capable de gérer ibintu vyose y compris le désordre. Iri muri equipe yandi ya Real Madrid. Harundi yo kugera iyo désordre ndushaka amenyereza nka Arbeloa azaga kubwira ngo nsanze Vini ibero vyarasubiye inyuma, sanze umubano hagati ya jewe na nako utameze neza, uwo mubano ukabanza ukawunagura, wawunagura ugatsinda match zibiri, mugabo bigaragara ko n'imiburiburi abitwa ko biteguye neza kubatsinda bisaba rero ibindi biri extra bitagikunda. Kore ko no muziki nemeza ko cananiye Arbeloa nuko problema yisanzuye equipe yiwe ishobora kuba mu bijanye na complementarité n'uburyo abakinyi banywana bitari ku rugero byateza kuba biriko kugira ngo akompete n'izindi equipe zoko ziteguye nka za Paris na Bayern n'izindi. Ariko kandi c'umubano credit kuri yo twabivuze kenshi, yasanze bigaragara ko umenyereza yitwa Xabi Alonso atobwira Vinati muri match no musingeneye ko nginira ibingwa vyumva, wowe umwarinye mu kibuga kugira ati wani wanshizeyo reka je nikinire nka Vini apana nk'uwo warungitse. Wari musi twabonye Vini Alvaro Arbeloa abwira ati Vini nzogarura ibiharuro vyawe ariko kandi genda nginire umupira unsindire Bayern. Twabonye Arbeloa aza akavuga ngo mwe muri yumvisha Real Madrid afise Mbappe n'ibi biharuro, akumvisha abantu ko equipe igomba kujya ku buryohe bw'abakinyi babo beza ariko akamenya ngo nimba nasanze umenyereza to ba message bayumve je nkoriki, reka ndondere uburyo ndabaye iyo message bayumve nubwo itaba message y'amatactique, ariko kubabwira ngo genda mugwanire umwambaro Real Madrid bavyumve kubera ko bagize gute banyiyumvamo biyumvamo na Real Madrid atanzigo iri muri bo. Ibi Arbeloa yararishije mugabo haruhande y'ibi turazi ko equipe ikeneye kuba fort tactiquement, equipe ikeneye kuba forte mu bijanye no kuba yo rivaliza n'izindi. Nkacanza rero kwiyumvira eske ubwo Alvaro Arbeloa arabaho owe ko akazi yahawe atakamerita. Kubwanje novuga ngo ni pressure Madrid bisanzeko. Yes. Kubera ko no mu mwaka uza barashobora kwisanga uyu mwana w'abandanije uba mwiza, ariko problema tactique babikanka bakisanga ntibafise muri Arbeloa. Wa mumenyereza ashobora kubabwira ati rekura Camavinga munzane Enzo Fernandez akarere canke ntibafise umumenyereza avuga ngo ko Pitachi namuhaye umwanya kubwanje merite yo kuguma muri 11 de départ nubwo Jude azoba yagarutse. Bakisanga ntibafise umumenyereza babwira ngo mfise Antonio Rudiger mugabo Dine naho mwamuzanye reka mbanze ndamutegure mbere yuko nshoka ndamu mwanya directement. Bakisanga bakenya umumenyereza babwira ngo Carreras ni mwiza mugabo hariyo rendez-vous jewe nkeneye umugabo yitwa Ferramendi gusumba Alvaro Carreras. Ari abantu ncangaruka nkaca mvuga ngo uravye nyuma y'aya majambo yavuzwe na Radio Marca ndetse na El Chiringuito vyaciye avuga ibintu bibiri. Jose Mourinho n'umugabo azi kwizajya Jordan na Griezmann bo bivugwa ko Mourinho biciye ku mu agent we cyangwa se umuhagarariye yatanze ubutumwa ko yiteguye kwakira akakazi hamwe Madrid yo bigize gute yemeye kukamo. Mu gihe bivugwa ko Jordan na Griezmann we ashobora ko yamaze kudepoza CV kwa Real Madrid asaba akazi. Ariko kandi Radio Marca rero mu majambo yabo basozera kuri kino kiganiro bo bavuga ngo Real Madrid ku bice byinshi kwijana in deep ba presiya guhakaza umugabo yitwa Mauricio Pochettino canke Didier Deschamps, ariko bigaca biza n'ubundi bunyura bavuga ngo umugabo yitwa Kylian Mbappe agomba kuba afise ijambo rikomeye cyane mumenyereza z'amayiriza Real Madrid mwaka uza kubera ko abo Madrid ya presiya bose yarabanye nabo azinanye na Poche ari kumwe na Deschamps muri equipe nationale. Muganda babwiza ukuri nivyo ivyanditse bivuga ngo do 2002 à 2012 à 2014 Real Madrid a passé 12 ans sans remporter la Ligue des Champions. Sivyo? Yeah. Jewe n'ubungerageje kuraba inzira bariko barajamo. Baretse gutwara ibikombe batunze ba Figo, batunze ba Kisu, barinze batunze abakinyi beza. Ubwana buto bwo muri amasi yabukabagaragaza gato. Akana nka Iniesta kaduze kavuye muri amasi akavuga ati twebwe turabana batonye umugabo. Tekana. Nubu nibi bintu je ndiko ndabona munsi. Lopez arifatira Real Madrid mu gahanga. Madrid igomba kuvuga ngo mu burongozi nabonye El Chiringuito bandika ngo umugabo yitwa Florentino Perez ategekanya gutanga umuco ku bibazo biri muri equipe yitwa Real Madrid yari à la fin de la saison bizoba bije kuvunika, ariko ikompris le mercato mugabo kukijanye na mercato ikiganiro cagutse kivuga ku buzima equipe yabayemo mwino saison cya muri saison zibiri ziheze n'ivyo ro bariko barategura kugira ngo equipe igaruke kwitwa Real Madrid. Tumaze iminsi turiko turibaza ngo
ibi bintu tumazemo igihe barindira abakinnyi bahejeje amasezerano kwa ekipe yitwa kwa Real Madrid binjiza abakinnyi bahejeje amasezerano ko basanga bari babisohotsemo mu mwaka wese bari basumye nde Madrid niyo gusuma Dini Huysen kumusuma n'ibyari bibi mugabo musuma ibyari urazi urwego Milito yavanye muri Porto Dini Huysen n'ubu ntararugerako kandi Milito yashitse arorera avuga ati Varane na Ramos murabakadre nshira inzira ariko Dini nawe revelation bro kuba revelation muri Bournemouth no muri Liverpool nibo wemerewe kuronka umwanya wo gutanga no muri ekipe yari yose vizambizi yo kuronka ibikombe irakuzanya nk'umukinnyi mwiza ugira izi gutegura gusa we yagize amahirwe kubera ko yaratashe muhira ekipe nationale kiramurikira adaptation biraza koroha n'ibindi bakugiza umushusho wabo n'ivyo urakira mugabo biragaragara ko ku rugero rwo gukrea exploit as umukinnyi wa Real Madrid hariho etape bagusimbishije Semenye niwe yavuze ngo ninjiye muri ekipe yitwa Bournemouth umwana Hussein bamusinyishije arambwira ati nkiniye Bournemouth no mwaka ati nifuza ko mwaka nzazo nkinira ekipe yitwa Real Madrid yabigezeko mugabo abarongozi bakwiye kwicara hamwe bakamenya ngo izindi yane zoba ziriko ziva ku mafaranga adahari kugira tuje ku isoko gigura nigurisha izindi yane zoba ziri babanze bicare bonyene ubwabo batunganye ikiriko gitera indiyane kuko kwa Real Madrid hakiri iryo jambo ryo kumva ngo uriya mukinyi wacu aradandaza n'umustar umumenyereza wese uzozana no munsi siri kwitanta ko yerekeza mu nk'abamenyereza bagiye guhera niba utakifise Pepe utoronka Ruizendike facilement uno munsi uzozana Arteta uzozana kampani ikibazo ndiko ndanagira Madrid wanashima nikereba bataktisi bariko barananiza bamenyereza nikereba bataktisi y'abanyama zana umumenyereza afise tactique zibayabaye muga afise ijambo muri we Madrid nco gituma nariko ndavuga nikereba bataktisi y'abataktike yatari ko Madrid bakina ibintu vyoroshe iyi 4-4 deje ndayifata nka système de dépannage kuri Madrid gihe bisanze bari mu bihe bigoye rimwe na rimwe umumenyereza batinya gufata ingo kwicara kumwe bakiriya komeye sino Donatille Madrid bakina ibintu vyoroshe ni 4-3-3 umwese kuri poste yiwe akaba yumva ko yiteguriye kugwanira umwambaro wa Real Madrid gushika utagize gute udakozwe n'ikibazo gikomeye cyane niki gituma kugeza ubu Radio Marca ivuga ko Madrid umufavori wa mbere ari Poch mwibaza Poch tuzi wa Tottenham Poch wa Paris Saint-Germain Poch wa equipe ariko aragurira mu guserukira igihugu w'abanyamerika ujyana no muhora kuko peut-être ibyo bamuhaye cyangwa abakinyi bafise n'ivyo ariko aratanga birashobora kuba biwanye mugabo ndibaza nimba uvuga un entraîneur expérimenté kandi vainqueur hano umugabo yitwa Poch je namukuramo usivye ko Jake navuze nk'umugabo yitwa Deschamps nzobikonsidera nk'uko nka Zidane yari kuba garutse Madrid kubera ko ni umwe mu bagabo tout simple nubwo ahi Madrid atarahaba mugabo yarabaye umukinyi mwiza yarabaye umumenyereza mwiza mu maklabu izo za Juve za Olympique de Marseille uno munsi izo za Monaco bien sûr yarabaye umumenyereza mwiza w'umuselectionnaire muri equipe nationale kandi yabaye marqué par ibikombe n'amafinale yagiye aratakaza bwo ukabona ngo touch y'umugabo yitwa Didier Deschamps mu buryo bworoheje bwa 4-3-3 umuhaye akazi Madrid vyokunda mugabo kandi no guca turaba rero abantu nibazova batangura kwiyumvira Deschamps muri sens yo kugira tendance yo gushikira abakinyi b'Abafaransa bakina surtout witwa Kylian Mbappé n'Abafaransa ngene witwa Vinicius Junior nawe yagumye kandi akanogereza amasezerano akajagari komagwa na Zidane kubera ko Zidane cyambere yo bazanye igitinyiro niteka bamuha bivanye n'ivyo yabahaye agaca Zidane yanka Zidane ajitse kwa Madrid vina kiguma kuno ntiyosubira mu kibuga rega niko niyumvira nka ati ndakure kuyagenda reka tugomba dutungindire kije niyumvira nka Nagelsmann ngavuga ngo uri Nagelsmann wara Leipzig wa Bayern wa equipe nationale erega ko ndagaha Nagelsmann no gaha Poch kuko tote ya Poch yabaye nziza gusumba Leipzig ya Nagelsmann dushaka tureka ivyo none wowe Nagelsmann ahantu aronsana niwe nivyo seve zanyu nizingana imyaka mu bimazemwe ariko jewe umuntu yubahutse aronso babona na Nagelsmann iyo nkubahuka nuko nukuri nzina tukaraba uburyo kipe yitwa Real Madrid n'umusanzwe wayirongoye witwa Florentino Perez bagiye gukemura kino kibazo ariko kandi n'ingingo kumbure zizofatwa mbere yuko iyi kipe isanga muri saison nshasha 2026-2027 tukaraba uburyo bizoba biriko biragenda mu kanya niko